ni ikibazo gikunda kuba entre y'abantu usanga babana ingo ugasanga umumama n'umupapa barabana ariko harageze igihe umumama akavana n'umupapa cyangwa umupapa akavana n'umugore. Mbega ikibazo kiba cyatumye batandukana na cyane cyane kusanga bakundana ugasanga babanye neza nico tuba dushaka kumenya na cyane cyane kugira twigishe bamwe mu mama cyangwa abapapa ukuntu bashobora kucikingira. Abandi n'abantu bisambanije kenshi hari abantu kenshi bagira ibintu byo kwisambanya abasore cyane cyane abana baciye muri internet ngo barabikora cyane n'inkumi zirabikora bene abantu rumenye yuko kuri bagena nabo bakunda kwandikira ama message zigashika ndazi message ziramaze gushika nk'umusore cyangwa umupapa akakwandikira cyenda akora mugasimpeza nkuko manda bishaka. Yes bakunzi ba Star TV 257 wa munezero nyene na gwa rukundo kora sabone ukore subscribe kugira ibiganiro byose bizoca kuri Star TV 257 na cyane cyane uzubibone ubwa mbere na cyane cyane kino kiganiro ni ikiganiro kiza gukora ku benshi kuri benshi cyane na cyane cyane babantu bafise ingo aba mama n'abapapa ndetse natwebwe tubiko tutera tuja kubaka izacu kuko turaja mu rukundo tugakundana kugira natwe cyo tugira tubake ugwacu sinakuzaniye umuririmbyi sinakuzaniye ngo umurapere sinakuzaniye ngo unaririmba gospel no sinakuzaniye Renine Manariyo novuga numwe mu bantu nabahinga mugabo rero arubatse ko biri kose. Papa umeze neza? Ni impore. Amakuru y'imisi brother? Ni impore ndashima meze neza. Uratagase papa? Urakoze. Babantu ngo ngajye ubibujumbura ngo amazi yatanganika mucugira ngo akabiri keza. Sinayo noga jeyo. Oga ya ruguru. Ayo muri rirare. Ugasanga umuntu wamubwiye ati niba manuki bujumbura gashika gatangura koga amatanganika. Agapo gaca gasa neza. Tuvugera abantu baruguru ko badasa neza. Ivyo byose ngira burya kugira umubiri umere neza. Bana ivyo bafunguye sha. Yego bro. Bavuga ati ngo akora mu nda. Hakora mu nda. Kandi umubiri usa neza bivanye n'ivyo uha inda. Ni wamuha ikijumbu n'ibiharage. C'est un problème. Bivana n'ingene ukigera ikijumbu n'ibiharage birashobora kugutunga kandi akabirika kamera fresh. Bivana n'ukuntu bifungura. Na cyane cyane ko tumenye hari abantu usanga afungura neza no gasanga kabira guma yonze. Na cyane cyane. Hamwe avuga ati none kumfungura ko ntigera mvyibo. Reka kuvyiba hasi ko kugira amagara meza. Uno turi kumwe na Renine novuga yuko topic tugira tuyage ko novuga yuko benshi badukurikirana rimwe abamama nico gituma navuze ati reka ndabazanire Renine. Ni ikibazo gikunda kuba entre y'abantu usanga babana ingo ugasanga umumama n'umupapa barabana ariko harageze igihe umumama akavana n'umupapa cyangwa umupapa akavana n'umugore. Mbega ikibazo kiba cyatumye batandukana na cyane cyane kusanga bakundana ugasanga babanye neza nico tuba dushaka kumenya na cyane cyane kugira twigishe bamwe mu mama cyangwa abapapa ukuntu bashobora kucikingira. Rero ni kiyago cyagutse cyane gose tutomara no masaha 8 ndakubwiza uko tuzogaruka naco kubera ko ugiye kuraba kugira ngo umugabo ari ndabana n'umugore mbo hariho uburyo umugore ashobora kwahukana umugabo nawe arashobora komuka umugore arashobora kugenda iwabo cyangwa akagenda kwipangira cyangwa akagenda kuwundi mugabo umugabo nawe arashobora komuka akagenda akabivamwo burundu kubera ko yakomeretse cyangwa akagenda karongora ubundi mugore cyangwa ugasanga nawe sinzi ko arabagabo baje wabo vraiment duhere ku mumama rero cyangwa ku mugore ego hariho no kuvuga ngo udukosa tumwe bagenda barakoreranira hanyuma muri ayo makosa nyine bakora ugasanga bari babona kume umwe akabona kume ngo byari ibintu bisanzwe umugabo agakora iryo kosa kadekona umugabo adekonya kibaza yuko umugore we byari ibintu bisanzwe umugabo agize gutya agasanga umugore yagiye atanze ati mbega ibi byari bigenze gute nibindi vraiment ushobora kumva ati aba bantu bapfuye ubusa benshi barakunda gupfa ubusa hanyuma rero kugira ngo umuntu azorinda agenda bakagenda buje ni bamwe uza gusanga nk'ubu hariho agakosa katanguye ari gatoyi. Yes of course. Uvuga n'umuntu waragiye kumukwa umuntu waragiye kumuresha ibirato birahengama utwari twose twarahonye kugira ngo ushobore kumushikana iwawe ubwo gaza gusanga rero wa muntu ari agakosa kambere mukoreraniye muri mukira ba jeune mahembere wanashaka aka gakosa rero kakagenda kakubakirwa ko nakandi gakosa uza gusanga ikosa rya mbere ariko ryabyaye rya kabiri ugasanga ryabyaye rya gatatu ugasanga ryabyaye rya kane rero ugasanga mugeza ahantu kure ishene ndende y'amakosa mwakoraniye ugasanga rero byarabananiye ukungene mwiyumvira ati mbega ibi byose byatewe niki kuko benshi ntibakunda kugaruka ku ikosa rya mbere bakoraniye benshi rero iyo babageze kure je nk'iyo ngiye guhanura bubatse nkunda kubaza ati mbega uba wibuka ikosa rya mbere mwakoraniye kuva mu kibana kuko nabaje kubana badakundana kiretse bamwe baterera kubera babateye inda canke bamusanga bakwegera mu nzu yakurikiye kubera agafaranga urabona biharawe byararongowe ni cyamucakira ko ngo biraharawe biraharawe rero ugaca usanga roka ndakubaje ati mbega uribuka ikosa rya mbere umugabo watangiye gukorera
ukiyumvira uritoye rero buryo mamukize uca wibuka mbega iryo kose ryatewe niki umugabo niko kukuri bukikose gamera umugore wawe gukoreye byari bitewe niki aho mumaze gukira no kuvuga yandi bose yo hejuru yavyabaraga ndi rya mbere ugaza gusanga rero umuntu mugeze kwikosa riza kuba grave mu nyuma kubera ko uzurabe n'abantu kenshi iyo bubatse nayembwiye ngo urabe mugabo naho woba ninaraba nzoraba yanatanga ubutunzi urabona aho zitaha kandi ngo batazitunga nibo bazitungira se ndazibona mbwa je sindazitungira bavuga rero yuko akenshi bene aya makosa uza gusanga rero iyo adatorewe umuti niyo bashwanye uza gusanga bashwanye bageze nko kwisa rya gatanu ashara burya ndi rya mbere ibi nibi gacha yibuka byose ugasanga narabizanye kandi barasabanye niba banashaka mugabo bikagorana rero mbwa ikintu bakunda kutiyumvira asima bana nakibagira nuko ni iwabo barashwana nabo bavukana bagashwana n'abavyeyi ngo bikaye bisanzwe mugabo ko umugabo bashwana cyane umugore bashwanye se babirefu aho numengo ni ibintu vyataye ariko ari gihari nyene muri chambre ugasanga nyene hariya nahone birajwangaraye ugasanga babanye bien me hariya birahobahoba nyene ndiko ndavuga mu mvugo mbabarira amatwi ugasanga hariya birahobaho ugasanga umugore arataye umugabo kwera bapfivye onye abo bo tubahanuye no kutatomoye uzo bitomora hakiri kare ico ngiye twagihejeje no kuvuga yuko rero hariho uburyo abantu kenshi bakunda kwirengagiza iki kintu cyo kwabirana cy'amabanga yabubatse kino kintu cyo yirengagije uri umugabo utabishoboye umugore haragera igihe akiyakira rimwe kabiri gatatu kane ubwa gatanu ari yumva ati jewe sindinda kumucamwo reka ngenda ahubwo burundu twabona kumengo nta kizohava ati nubundi naho nogumaha kubera ko erega mugabo nubundi be nabo uza gushita nimishwano biteza ko amamishwano ajya abagabo akenshi batazi gukora amabanga yabubatse neza nashira ko neza kuko hari gihe bigiranye no gucyobonya kubera ko urabona ivyo tubaye mu mico iradufata umuntu avuze ikintu kijanye n'amabanga yabubatse umengo uradekonye umengo sinzi ivyo ugize umengo sinzi ivyo uvuze umengo ubugiye hirya kandi amabanga yabubatse yubaka ingo tukabaho tumeze fresh kuko amabanga yene yatuma umugore anezerwa kandi ingo zisambutse n'umukuru w'igihugu aravuga ati arasemerera bikore ingo zisubirane umva amabanga yabubatse ni kugira ingo zigumane iyo discourse ndayumva uraraba neza urabizi hajya president yumvise ko hari ingo ziko zirasambuka nawe nategezwa kubabara kuko nabene gihugu arabivuga yuko mu bisanzwe igihugu kugira igihugu citwe igihugu cubakike neza nuko ningo ziba zubatse neza yes of course no kuvuga yuko rero umugabo canke umugore yubatse nabi mu bisanzwe akaratuma igihugu kitubakika neza rero mugabo sinovuga yuko urugo ruhagaze ku mabanga yabubatse gusa mugabo nico cyambere ruherako kubera ko ijambo ry'Imana ryo nkunda kuvuga ko kenshi sinzi yuko bakunda gusoma ati abantu donc umugabo akunda umugore wiwe hama umugore nawe akubaha umugabo wiwe no kuvuga igitangura hagati yo gukunda no kubaha nico bakunda kuvuga ati mbega hotangura umugore kubaha umugabo kugira ngo amukunde canke hotangura umugabo gukunda umugore kugira ngo nawe amwubahe umugabo ni watangura gukunda umugore akabibamwe umugabo rero akunda umugore wiwe no kuvuga aramukorera nawe mabanga neza akamuha umunezero hanyuma umugore nawe ivyo byo kubaha sivyo ntavyitegeka canke ngo abigira itego canke ngo abiprogramme canke ngo abidownloading eka ariko rero no kuvuga ngo iyo afashe akamukunda n'umutima wiwe wose no kuvuga ngo akamurangura nawe mabanga neza uko kubaha kurizana aza kwisanga nyene vyaje kubera ko murandaba nka bamwe n'abandi usanga bafite ibibazo byo kuba baba mu mabanga nabi iyo nkiyo bansanze inbox tukavugana muri inbox bone baza atamico mba ndenze tukaganira akabimenya mu nyuma aza kumbwira yuko vyakunze ibintu vyagenze neza azani inkoko n'igitoki Jenzo kuzanira inka jenzo bikubaza nanje vyanje umusumwe jenzo zana nka zibiri ngomba kuza butumye urugo kwanje rumera fresh ngakubaka neza naho ntaragubaka usinze ko razororerwa mu mpongore urongore gusigara rugaragara okay aho nuvuga yuko turi apari aba mama nibisigura ko tuko turavugira aba mama gusa ariko naba papa harige n'umupapa nawe narengo akavuga ati ujya mu mama nawe ntacyo ariko aramfasha bikanje hanze kubera ibi nibi bitariko biragenda neza akenshi ni babandi ari abo usanga bafite ikibazo cy'ubugwayi hariho abantu bagwaye diabete bavuga ngo ni gisukari ngo gisukari sinzi kindi bacabongira ko mugabo ni diabete bicanze n'ikintu bita bulimie sexuelle no kuvuga ko abari ingwara hariho abo usanga nyene ngo badahaga no kuvuga badahaga mu ayo mabanga iyo rafise ico kibazo baramuvuza agakira no kuvuga ko hariho abaganga bavuza imiti nyene y'ikizungu n'abavuza imiti y'ikirundi babikora agakira
iyi diabete rero no kuvuga ngo irafata abagore igafata n'abagabo hanyuma hampanda rero hari n'abandi usanga akenshi dufate nk'aba bantu baba bagiye kubaka nkunda gutanga uburorero bagiye kubaka batigeze bitaho ibijyanye n'amabanga yabubatse no kuvuga kuvyitaho ndiko ndavuga no gusaba impanuro kuko urabona ko kera ba marume abita bayinarume base wabo n'umuhungu baramwigisha bakamubwira ati bizogenda uko umukobwa agenda kwa bayinasenge kwa banyina bakamubwira urumva ko navuze ko bace bavuga ngo barenze imico hanyuma no kuvuga ko ubu kubidagihari baja muri YouTube bakaraba bya bindi aho hakujya bashirako bakaraba amaporono ugasanga ivyo bariko bararaba bakabona umengo nivyo bizobigisha kwa gukora ntuze oro ibi bagira mu ivyo amapornography uzogira amarosheshe urabe babikora nk'akazi kandi barajya imiti ari imiti bajya kugira bamara umwanya munini oro ijya miti nayo ironona abantu irahari mugabo rironona abantu kuko umaze kuba umu exclave wayo no kuvuga umaze kuba umucakara wayo iyo miti guhezemwo umera nk'ugwaye niho bajya baterura ivyuma iyo aterura ivyuma akavyimba kagango kangana gutya iyo bihevye pa ubwo nyine apana gusaza nabi no kugwara agahakwa gupfa no kuvuga yuko baba conseil yuko baza baraterura buke buke hanyuma yahora aterura 20 kilo agaterura 10 kilo akamanuka kuri senkama maka kabihema mugaje y'abapa biba bigoye rero n'ababa rero bakora no kuvuga naba usanga bariko baragenda mwibi batitaho ibi by'amabanga akenshi birakunda kubacanga ugasanga bamaze kubaka birabagora abandi n'abantu bisambanije kenshi hari abantu kenshi bagira ibintu byo kwisambanya abasore cyane cyane abana baciye muri internet ngo barabikora cyane n'inkumi zirabikora bene abantu rumenye yuko ahisemo kwisambanya bahisemo urugo rwe ruraro ngaha mu kwisambanya ko nazo zana umukobwa w'abandi uzosanga murikira mu gitanda ngende kwisambanya azomureka musige azomureka nyine kuri baje nabo bakunda kwandikira ama message zigashika ndazi message ziramaze gushika nk'umusore cyangwa umupapa akakwandikira cyenda akora mugasimpeza nkuko manda bishaka nakanya gatoyi mbega nkuko wavuze yuko ariho abavuzwa ugasanga ibintu biragenda neza ku muhungu wowe hari ahantu ashobora kuja kwivuza ugasanga arakize neza akaza araheza nkuko abahungu bose banyandikiye nakumvise abahungu bose banyandikiye bambwira yuko ngo arabaje tufate nka jewe ndaje ngira kamwe wewe nca nsanga nakubwiye nabi kubera ko ivyo uri kuravuga wewe ntavyo rekuriwe wamenye gute kuri umuntu haragera uyenda kwa example sawa no kuvuga yuko utegerezwa wewe nyine utegerezwa ofete ni itege utegerezwa kwejekira kugira iyo ejaculation precoce utegerezwa gufatwa niyo ngwara kubera ko ivyo ugira uri kuriyiba uzurabe n'umwana akenshi aba bana bo mwibarabara iyo umuhaye umukate ntabona ko ari gwiwe arawugusahura kandi awugusawe ni awugenyeraguritsa sivyo kandi rero naho bari penku pingana kujya ashaka kujya hose ngo ayimare agitaratine zibiri aca hada bisigira kurabo reba bigenda ukonye babiyivye mu bisango ni byaba byabo bakavuga kandi ivyo wivye ubijya wiruka igihe cyose bisigura reko atari ingwara bisigura ko atari ingwara abajene iyo ngwara ntibafata iyo ni bifata abapapa bubatse bisigura yuko abo bibako bamwiyivye murabasuma abaje basubire kugira ubwo bwoba ivyo baba barimo no busuma nyene mugabo gusamenye yuko ivyo ari karagira birashobora kumukwegera kuzobandanya ameze gutyo no mu gihe cy'abayubatse yego okay ikibazo cyane magari cyo dusa n'abasozerana cyane cyane hari abandi basambura ingo bigenze kuno ugasanga umugabo mwarabanyura umumama ugasanga mwabanye mu buzima bugoye meho ugasanga nk'umumama cyangwa umupapa aragiye gutera imbere amazi kuronka amafaranga agacata wa wundi bubakanye ico cyo kiva ku kibazi cyane cyane ko dufise abantu benshi bakunda ingo zabo gusambuka bivanye n'ico kintu ugasanga umugore yateye imbere cyangwa umupapa ugasanga mu nyuma baravanye abagore bo kenshi bateye imbere ari abagore benshi navuze benshi sinavuze bose yateye imbere aca yirukana umugabo kwanza akavuga ati toka pumbafu ndaza abagabo benshi birukanye abagore birukanye abagabo babo kuri umugabo nk'ubakaze karashaka nko bakaheza cyangwa ugasanga nyene yapungukiwe akiyumvira ati ndi bukora iki ugasanga rero umugabo bwa mbere ashatangura kwiyagiriza yuko asuzuguwe kandi umugore n'abagore nabo benshi bararaba burya umugore afite amafaranga afite umugabo adafite hatonda atuza kumusuzugura umugabo nawe agacecanganya na complexe d'infériorité afise bakaca yumva umengo nyene nawe nyene kwiyomora kivanamo rero no kuvuga ku bagore nabo kenshi bikunda gushika iyo adashoboye kugira donc adashoboye kugendera ku mudiho kuri ritme ya mutama ahageze no kuvuga hari umugabo ashobora gutera imbere mugabo gasanga umugore wiwe ntashoboye gukwambara nawe ngo yambare nkuko byategerezwa kandi akanoti kariho wanashaka umugabo we akamuha n'inoti akamubwira ati basanga umugabo ntiyambara ngo ugasanga kwanza iyo shopping ni giki ugasanga nta nabagenza afise bahagurutse niba mutamanuza agafaranga nawe ukabona mumugeze ku buzima bumeze uku gindana nawe umungana hama guhivyiyumviro kubera ko muzehe mu nyuma azoza kubona abandi bantu bakerebutse nafise akanoti avuga ati kanoti utambana nawe mbona tunganya turi ku mudiho na cyane cyane bavuga ko vyeze ugasanga umupapa araronsa akanoti aciyigira muri
ba bandi bakiri bato nyene bagikaze irega n'umuntu mu bisanzwe ntonaga Starboy we nk'umubiri wawe canke umuje wiwanje mfise siyo yiwacu iki ni gikoba aho indani hari kandi kabiri kameze fresh koboneka mu gihe inoti ibonetse rero no kuvuga ngo iyo noti ibonetse ugafungura fresh ukambara neza bazoskavuga ati none Starboy ni ujya nyene tuzi canke ni nora umwanya ushaka kumara utaramara utaja kumwa indevu hamwe umukwafera ari wasigara kwibutsa ati erega ubwanwa bwakuze akagutelefona ati urara ubwanwa bwakuze ndagunda gushira ku ngundiri nyene ku murongo ni kuvuga rero yuko abagore kenshi acaguma yifata muri bya biguturiya akaguma yigira nyene bya bindi none umugabo azomunezererwa gute ko umugabo wewe arashobora kuronka kanoti amaze kuronka kanoti ugasanga nyene wewe akeneye babandi nyene bambara fresh kandi n'umugore we ugasanga ntiyari mubi mugabo kubera gusa aguma yigira nyene zezenge ugasanga muciye mu bucyo nyene ikibazo cyane madusa n'abasozera ikiganiro Renine ngira misango je ibibazo ndiko ndakubaza ni kugira abantu bakurikirana Star TV na cyane ko bamwe usanga ndazi ukuntu babayeho ukuntu bameze mbega ku bantu nabo bakunda oya ni kugira nyene tubaye impanuro zibashikire nabo bamenye ukuntu bashobora uravye nawe bakagukubita simvuze ngo barabikora jiste ni kugira nyene tubandanye kwigishanya hagati yacu ugasanga nk'umuntu hari mu gihugu cy'u Burundi umugabo we ari mu Burundi cyangwa ugasanga umukobwa ari mu Burundi umugabo we ari hanze mbega bo kugira urukundo rwabo rubandanye rukomera bubaho gute mu rukundo communication yogenda gute kugira babandanye nyene bameze neza kuburyo azovuga ati nimba umugore wanje ari mu Burundi nimba umugabo ari mu Burundi ndamwizeye ko biriko biragenda neza bivanye n'ukuntu nziko ndamufata kubiyago na cyane umugore abantu bagiye muri mission ibuka igihe kimwe bagize amastatistike basanga abagore 34 cyo gihe iyo mission bayimaze mu myaka 2 basanga abagore bashika kuri 34 barataye ingo zabo bagiye ku bandi bagabo rero no kuvuga yuko ibi bintu biba biragoye nicyo bita baca bahinduka abo bita abaseribateri geographique bene aba rero no kuvuga ngo ni ikintu kigoye gukora mugabo rero kitanagoye wanashaka ubwa mbere hateza kuba ikintu bita kwizerana uko kwizerana rero ndiko ndavuga si kindi nuko mwicara mukaganira imbere yuko ugenda kuba ngaho hanze hanyuma ugeze mukabana ya communication abantu rero kenshi iyo ashitse hanze aca kumengo ubuzima bwiwe bwose muri ngaho hanze no kuvuga ari busy akamara indwi yose ntiyandikiye umusheri wiwe ndi ku kazi akamara amezi abiri ntigeze yandikira umugore wiwe umugore nawe yakubure ntigeze yandikira umugabo wiwe ugasanga rero bafise ingorane z'uko ntibavugana muri uwo mwanya rero batavugana no kuvuga mu bisanzwe burya l'amour c'est la présence rero ntihabuze ubundi muntu ari ngaha hafi azi yuko umufashe nabi n'abasanzwe bari kumwe ngaha hari abantu bamenya ati naka ntibabanye neza my fresh acha cyaje nyine muri faiblesse yabonye ahaje hari akaroro nkunda gutanga ku ari umupetaraho mu bintu by'Imana mbere wanashaka basema cyane vraiment basha ahantu bama barakanyaga shetani nuko ba shetani bamukanyaga gusa baramudida bakamudiha ugasanga umugabo yiyamira igihe cyose yama yiyamira kuri eglise warindiye imitwaro y'abantu umugore we nawe umutwaro wamurembeje hanyuma rero arafise hari ibintu bita ngo ni abana b'impwemu canke abavyeyi b'impwemu hamara yarafise umwana w'impwemu w'umuhungu mugabo rero urumva yaramenyereye muhira agenda ukamutekera icyayi agafunguraho mugaye ikintu cyaciye gikurikirana nuko wa mugore wa pasteur wa undi yirirwa kuri eglise yaciye yifuza wa mwana wiwe w'impwemu amwipfuje atangura kumubwira amakosa uwo mupasteur afise atangura kumubwira wa mupeti nawe ati nuko bimeze te mupeti nawe urumva aciye yumva uko bimeze hagaro kenshi abagore batanguye kuvuga amakosa y'abagabo babo akaza kuyabwira igitsina kinyuranye nawe mwakabwira nk'umusore cyangwa akabwira nk'umupapa uwo muntu no kuvuga yuko uwe aba bagore abayipfuje uwo mugabo namayeri bakoresha kenshi yabyipfuje n'abagabo niko kuko umvise atanguye kumuponda guponda ubu basa ndimwo two tuvuga abagabo je uri umusore nawe ni nkuko ushaka kugenda umusheri wawe kundi mukobwa umaze kugenda ujya musheri ngo wanje wapi cyangwa ugasanga uri umupapa uri kuraponda umugore wawe cyangwa ukabwira umukobwa ngo nguri single ufise umugore voilà nawe uvuga ati je mwana ndafise umusheri mugabo umusheri wanje ni fake vraiment ugatanga kubwira nk'umugore w'umuntu kumbe wa mugore w'umuntu nawe yagukunze acavuga ati reka umukobwa bw'ubu niko bumeze reka nanike yakije ngo kuri jewe oya arakubwira direct ngo kuri jewe oya atangura kwiyegereza bukebuke burekana nuje abantu ibyo bashakashatsi bagenda baravuga urumva ko akenshi rero no kuvuga turavuga ati ari kure bari kure na kure cyo gukora niki nuko ateza gufata umwanya ukwiriye no kuvugana kuri telefone akamwandikira akamumenya ivyo arimwo bavyuse gute bibaye ngombwa akamurukira n'agafoto wanyu agacayi voilà akanabwashira akazi jewe ndarushe vraiment imeze uko niba agiye kuruhuka akamenya ko agiye kuruhuka bakaganira bihagije umwanya rero bariko baraganira bituma agumana image mu mutwe ya wa muntu wiwe gushika naho umwaka uzohera agumana
yani igishika cyo cikinge nazo mwakira igihe azogarukira. Yes, of course. Bibaye na ngombwa iyo ari ahantu ashobora kuronka n'uburyo pourquoi pas adashobora kuvuga ati erega shiri no hameze kuno kuko ivuko ndakura ndaba ingene bigenda akamurihira visa akamusanga yo kaje gutembera basa kazogaruka mugo akamarayo n'indwi urumva ko mwico gihe nkahajya ako kanagiye honyene akamara mwindwi kashobora kuzomutunga nk'imyaka 5. Yes, of course. Yes. Ariko gatorire neza n'abasozera umuntu yotubaza ati mbega isere nini yabiko kuzi ibintu byinshi papa. Kumenya ibintu byinshi. Ariko wewe usanga bakurondera inkumi zikavuga ati wewe kubera ubizi reka tukurondere papa. Oya mbo nibyo bishika basi ho. Bakumenyesha makuru ni ukora wewe? Niyo nkora. Wawize. Twebwe ibi ni ibintu nyene tuza tugakora nyene ko nyene talent tuba twifite tukavuga ati reka dukore kugira tubeho. Mbo ibi je nagenda kubwira aho biva. Ntwavumera nkawe wundi ngo none nkizi ngo ko wangaburi nkaba mpaze ngwizi nyo wazikuye hehe amafaranga yavuye ukora wa mahera bakuye hehe yari nuko je ubwa mbere bwo muri kaminuza nakurikiranye communication sociale kuvuga ni tumanako mu bijanye n'ikibano hanyuma hampande yaho nibaza ko n'impano zirimo urakaze impano irimwo cyangwa ninagira mariage ikindi naco nakoze n'ubushakashatsi butari buke kuva mu mwaka wa 2012 kubijanye n'uburyo ingo zihari natanguye gute natanguye mbona akenshi abagabo n'abagore bakunda kujyana mu ngo nkakunda kubona mu kibano habaruguru haba ngaha mu gisagara bama barashwana kunuku ama divorce biba byari ibintu bimbabaza kenshi ongera rosheshe narondera ati kubera iki bibiba umuntu nkunda n'ikintu igihe cyari cyo cyose jembo birashobora gushika nk'ikintu kimbayeko cyari kibaye ku mugore cyari kibaye ku wundi muntu ndakunda kwirukanka nkicara ahantu nkiyumvira nkamara n'isande ko yumvira n'igituma kubera iki kintu umuti wacu wobuwo rero ibi nabimaze ku mwanya munini kuko habayeho benshi bagiye barambaza mbega kubera ikibi ugasanga nk'umumama araje akambwira muri bwa bwo nakubwira kumbe we yaje yanyipfuje mugo muri uko kunyipfuza nkaca ndamuheramo mu impanuro akabona kugenda mugabo mu kugaruka kunshimira gacha yitwara akagaruka kunshimira ariko muri mugabo inkoko n'igitoki uba mwita anti gusambura ingo nire nine mana resi jewe munumva ko yatugije ibintu byinshi na cyane cyane ndagushimira nuvuga yuko kano kanya na rose sika bose ariko urakoze kukama kuko kino kiganiro cyaje kuri Star TV hari abantu benshi kiza kwigisha nanagushimira ku mwanya wawe wantije papa urakoze cyane nawe kuba wanyumviriye ko kubera natwe abavyumvira ko ni benshi kandi afite ico bivuga ko ni benshi hanyuma n'abashakashatsi ni benshi gusa barantunga papa urubatse ari gusoma urugo rwawe nibaza ni dori basha ni original abagore ba pasteur bavyonga nawe uravyonga none yasi no kubwira ngo ndavyonga nagenda kubire yuko bavuga ngo ntazana zitakomanya ejo nibumva je gusa wowe umenya system nyene uramenya ingene bitunganye nyene kubera ko benshi hari abakubwira ngo yangu urugo ruragoye urugo ntirugoye rugora ubishatse reka ndagushimire brother urakoze cyane Imana iguhezagi utera imbere nanjye nagira mariage nzoguhamagara nanjye kugira urugo rumere fresh nazo hava mbwira ngo yana ntunkwiriza enderea ivyo rero navyo biragoye birabana kumbure kubera ko ega bose sinzo bandiko ndiba azo bari ivyanje zo bijya nuko nivyo niko nakubwiye gufungura ndazi yuko wewe nk'ubu nk'akarorero bashobora gufungura isiniya yuzuye ngo naje ngifungurira utwo kujya tungana gutyaye kandi guhaga umuntu arabahazwa n'inge nyinshi nabandi bahazwa n'utwo kujya dukeye harabahazwa n'ibijumbu n'ibiharage nabandi bahazwa n'isarade gusa urumva ko bivanye n'urugero kumbure uburiko uburiko ariko usanga ngisiniya nyene yuzuye nyene abantu gasanga wigwariye buri minsi papa reka nagushimire Imana ibahezagire bakunzi ba Star TV twari kumwe na Renine numwe mu bapapa nkunda cyane canke mvuga umujene ndamukunda cyane bivanye nuko aratanga impanuro n'uje kumutaraga inbox uca guhindukiza akaca guhimpanuka cumuzanira igisahira n'isaki nta tegeko rihari mu byo kubira oya nababizana mukubwira bagushimire cyese nakwemere ko nzozana vashe zibiri nta n'igitoke njya banashaka je mwezi gisabo ngo bamuciye 400 vashe mwagenzo cyenda guha devash Imana ibahezagire cyane bakunzi ba Star TV 257 ndabakunda cyane ukore like na share na cyane cyane kino kiganiro gikwire hose kugira tubandanye kwigisha abantu kino kiganiro nakizanye kugira benshi tubahanure mu buzima bujanye n'iki n'ukuntu tubayeho mu ngo cyangwa mu baye kuko je sindarongora Imana ibamezagire cyane papa big up sana asante sana